woba waribagiye ko hari umukunzi agukunda kurusha abandi bose? woba wari uzi ko hari umukunzi mwiza atabara? kaze mu kiganiro ibuka ibyiza Imana yakoze, wiyumvire ubuhirwe bwo kugendana na Yesu Kristo. bakunzi b'ibiganiro vya radio ubutumwa bw'amahoro, na cane cane ikiganiro ibuka ivyiza Imana yakoze, ndabahaye mwiriwe sangwa ikaze mu kiganiro ibuka ivyiza Imana yakoze. Muri kumwe na Salvatore Nizigiye n'abatunganirije iki kiganiro. Ikiganiro cy'uyu munsi rero twagize amahirwe yo kuronka umutumire, tumusabe atwidondore. Turamuramukije cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Jewe nitwa Ndikumana Emery, ndumupapa, mfise umudamu umwe, abana babiri, nsengera mu ishengero rya Pentecote mu Ngagara muri quartier ya 4. Yesu abahezagire. Ndanezerewe kukwakira hano. Mbega wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, byari byagenze gute? Ubumwe bwawe na Yesu bwafatiye kuki? Mwamenyanye gute nk'inshuti? Yesu abahezagire. Nakiriye agakiza kuva nkiri muto, bimwe twita ngo muri Sunday school, amiga yo kuimana. Rero niho namenyanye na Yesu. Hama ariko murabizi abana n'abana nagiye ndamenya Yesu uko iminsi yagiye iragenda. Iyo ntambwe kuja gukurikira ijambo ry'Imana mu miga yo kuimana hamwe n'abana, byo vyahereye he? Murakoze. Aho vyahereye, ndafise abavyeyi kandi barahari bose. Novuga yuko nakurikiye abavyeyi kuko uraza umwana ntabaramenya vya Yesu cane. Abo bavyeyi nabo bari babwiwe ubutumwa canke babwiwe ivya Yesu na muyomba canke marume mu Kirundi, kuko yari yarakiriye agakiza, nabo ntibari bwakizwe, twe twari batoyi cane abana. Hanyuma rero arababwira ubutumwa, baca barabwemera, barakira agakiza, baca barakizwa. Natwe turakurikira bukebuke nyene, turaja muri korale. Jewe natanguye kuririmba ndi muto nyene, aho nyene muri Sunday school mu bana. Hama rero burya umwana arafata, bakatwigisha ego kubaha Imana, bakatwigisha ibijanye n'inzira ija mwijuru. nkavyumva mwavuze muti none mwamenyanye na Yesu gute? Ego ingene twamenyanye na Yesu, natanguye kumenya Yesu canke kumva nyene no mukurikira ko mu bana baratwigisha, kandi Yesu ahezagire abigisha b'abana, mukora igikorwa gikomeye. Burya abana bijya bintu mubigisha ntibitakara. Jewe nari nafashe akajambo kamwe kavuga ngo hazoba umuhero w'isi, ngo Yesu azoza guca imanza. Ayo majambo yaratumye umengo ndatinye Imana. Kwavuga nti mbega yemwe niyo yaza bizogenda gute? Ako kantu kuko Yesu azoza gucira amahanga imanza karatumye ubusabane bwanje buba bunini, mvumengo no kwegera Imana, nkihana ibyaha kugira ngo ngororoke. N'umucamake turumvise ko umuhamagaro wawe ukunda Yesu kumwiyegereza, nuko wamenye ko mu mpera ya byose hazoba urubanza kuri umuntu wese wifuza gutungana no kugororoka. Hanyuma uratubwiye cyane rero ubucuti bwawe na Yesu, mu by'ukuri turacabandanya kuri bwo, bwakomejwe n'iki? Ubwo bucuti, kugendana nawe, kumugira inshuti, vyagenze gute? Imeze gute? Imigenderanire yawe ufitanye nawe imeze gute? Murakoze. Bwa mbere na mbere, ubucuti bwanje na Yesu, ubucuti bwanje ni Imana. Yesu niwe Mana, ni jambo w'Imana. Bwakomejwe nuko yampariye ibyaha. Numvise mu mutima yuko yampariye ibyaha. Nubwo nari nkiri muto, nari narize ndamenya neza yuko umunyavyaha atihanye atazoja mwijuru. Nari naratahuye yuko nabijya vyaha bita ngo ni bito ko kubesha canke kwiba utwo kujya mu ahantu mu nkono canke udukaramu tw'abanyesha, uko ari icaha ko umuntu abikora azoja mu muriro. Ivyo rero ivyo
ndavyihanye hanyuma nkumva yuko amahoro aciye agaraho, kuko jewe naho nakora akantu kajya bita umengo ni gatoya, kwiba ikaramu canke gusotora ubundi mwana mugenzawe, kumukubita, urabona abana, ego ivyo vyarambuza amahoro. Hanyuma rero nkaca nihana, kozi w'Imana kansengera, nkaza numva amahoro menshi cane mu mutima, nkumva nkunze Yesu. Ico caratumye nkunda Yesu. Hanyuma ibindi navyo vyakomeje ubucuti bwanje na Yesu. Uko imyaka yagiye iragenda, naragira ikibazo kanaka. Murazi mwisi nkuko yobo yavuze ngo umuntu akiri mwisi yamari mu ntambara, ntabari mu ntambara kandi imisi yiwe si nk'iy'umucangero. Rero hari gihe nahura n'intambara zitandukanye, ego hama rero nkaca nsaba Imana, nkasaba Yesu, Yesu ntabara, hama Yesu akantabara. Ubucuti bwarabandanyije muri primaire, niga amashuri go mato nkabona ingene antabara. Ego busabane bwanje na Yesu burabandanya, buraba burebure, ndabandanya no mu mashuri yisumbuye. Uko nagiye ndaja imbere niko nabonye Yesu antabara, nkabona yuko ari inshuti, ego inshuti itabara, inshuti iseruka mu magorwa, inshuti iruta izindi nshuti zose. Inshuti Yesu narabonye yuko ari inshuti iruta ajya amacuti twumva, kandi inshuti ishoboye. Uretse yuko Yesu ari umunyarukundo, Yesu ashoboye byose, nta kimunanira. Uko namutabaje kose yarantabara, ndamugira inshuti. Ubucuti bwanje na Yesu bwabaye burebure, hanyuma arampa n'ingabire. Ego nabonye ibyiza byinshi muri Yesu, yarampaye amahoro, arampa umunezero. Ego muri Yesu hari umunezero bene data, muri Yesu hari amahoro. Umuntu yakire Yesu aronka amahoro. Ivyo vyaratumye numva umengo sinzomva inyuma. Abariko baratwumviriza, ubucuti bwawe na Yesu tukurumva ko wamwakiriye uri muto, hanyuma arajana nawe mu rugendo rw'ubuyabaga, kubandanya bw'ubusore kugeza uwo umupapa, kandi ugumanye nawe uvuze uti Yesu tubanye neza kandi yarampaye ingabire. Duce akarongo ku ngabire. Mbega Yesu mu ngabire iyo wabonye wotubwira muri aka kanya muri iki kiganiro, Yesu yaguhaye wosabikanya n'abandi, ni ingabire iyihe irimo icyo no kwita ubutumwa ubuhe? Ubwa mbere hoho Yesu Kristo yaranyigishije ibintu bikomeye byo mu buzima bw'umukristo. Umuntu wese ariko aja mu ijuru, ibintu bituma aba umukristo ashitse, umukristo ahagaze, ibintu bimutuma azoshika mu ijuru, ibintu do base. Imana yaranyigishije ikintu cyo gusenga. Imana yaranyigishije gusenga, ndamenya yuko gusenga ari go rupfunguzo mu buzima bwanje bwose nabayemwo, bwari bwo gusenga. Hama ikigira gatatu, iranyigisha gusoma ijambo ry'Imana. Ico kintu cyo gusoma ijambo ry'Imana carabaye kinini muri jewe. Ndasoma Bibiliya, ego bose ndiko ndirata, narasomye Bibiliya yose kuva mu ntango kugeza ku iherezo. Ndabona amajambo menshi, ingena amajambo ari muri Bibiliya yuko ari urukiza. Rero ijambo ryo muri Bibiliya niryo ryatumye ngira naho ngeze. Hariho igihe nagera mu bihe bitandukanye nkibuka ijambo, hanyuma nkaca nsubira mu nzira nziza. Hambavu y'iryo jambo, Imana yaranyigishije ku maraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu yuko ari amaraso adasa n'ayandi maraso, yuko umuntu kugira ngo aharirwe ivyaha yuko abwirizwa kozwa n'amaraso ya Yesu. Ivyo vyose nivyo Imana yangabiye. Hanyuma hamwe n'ivyo vy'Imana yangabiye ni byinshi cyane. Muri ivyo hari ikindi nagira ndabasangize. Imana yarampaye ingabire yo kuririmba, kandi ingabire yo kuririmba yaje kuva nkiri muto. Narahabwa indirimbo
indirimbo zirimo ubutumwa butandukanye, hanyuma nkaca ndazisangiza amakorale yego kuri eglise. Yarampaye indirimbo nyinshi Imana zirimo ubutumwa bukomeye. Nk'indirimbo ya mbere wahereye ko guhabwa wibuka? Indirimbo ya mbere natanguye guhabwa ari indirimbo ivuga ngo warakoze Mana ko twiyumvira. Iyo ni ya mbere. Yego mugabo warakoze Mana kutwiyumvira ko waduhaye umwana wawe, iyo atadupfira twari gupfa rubi, twari kwicwa n'ivyaha. Iyo iri mu za mbere ego naronse. Twibutse bariko baratwumviriza ku indirimbo ari indirimbo mumaze kumva, kandi ni indirimbo mwene data hawe mu ngabire, ariko irimwo mu ndirimbo zaririmbwe na korali Rwaruka iyo mu Ngagara. Yesu agamushishikari guhezagira mwene data no guhezagira ikorale yaririmbye indirimbo. Hanyuma reka dushishikare yongera tubwire iki gikorwa Imana yakoze c'ingabire irimwo ubutumwa bwiza mu kuririmba. Hanyuma rero ingabire yo kuririmba yaragutse mu bugingo bwanje, biraba birebire ku buryo nahindutse nk'imbizi ego canke iriba. Harageze igihe ndudubiza indirimbo, kandi n'ubu ndacazidudubiza. Ziraba nyinshi cane, indirimbo nyinshi cane. Hanyuma nkuko nababwiye mu makorale, ikorale ndimwo naragiye ndazitanga. Hama rero haragera igihe Imana imbarira iti ibi bintu naguhaye harageze yuko n'abarundi bose bavyumva canke n'amahanga. Ego kuko Imana yampaye ubutumwa ndabushira muri izo ndirimbo, hanyuma ni nyinshi mbere nkuba twenza naho noziririmba ntazo noheza iruzuye. Iyo ngabire turazi kandi turizera kwiriho kandi gaburira imitima myinshi. Wewe indirimbo uri kuravuga ngo ziriho kandi ziracaza, twagomba kuvuga tuti nizigwire gose, ariko kandi ugira umwete wo kuzisangiza. Yego kaze, hanyuma ushishikara tubwire. Murakoze cane. Nkuko nababwiye indirimbo ni nyinshi, iriba n'ubu riracadudubiza. Kandi ntibiraba ngo ndihehe naho mba ndi mwibarabara ziraza, mwijoro zikaza, ku mutaga zikaza. Ego hama rero ibanga ririmwo iyo zije ukora iki? Umenya ko wayakiriye byagenze gute? Musanzwe indirimbo ngene ndazihabwa ni mu buryo bwinshi. Hari igihe numva yururutse, hanyuma ngene ndazihabwa mu bisanzwe nababwiye yuko nasomye ijambo ry'Imana, hanyuma ajya amajambo y'Imana nasomye, hage muhemu azana ijambo ry'Imana kanaka kurifise nka teme kanaka, hama nkumva iraje, hanyuma nkumva na melody iciyiza. Ico gihe rero iyo ndayumvise kenshi na kenshi nshafata agatelefone nkaca nifata iryo jwi, hanyuma nkiyahojistra kugira ngo sintakaze melody. Hanyuma ivyo vyo kwiyahojistra byaramfashije ko nababwiye yuko indirimbo zabaye nyinshi kuburyo iyo ntiyahojistra vyarangora, nibwo buryo ndazironkamwo. Hariho n'igihe ntabwo indirimbo bivanye n'ibihe kanaka mba ndimwo. Ego hari ibihe kanaka mba ndimwo. Mwavuze muti nizihe indirimbo wahereye ko waronse ubwa mbere? Ego nakubwiye ntijya warakoze Mana, ijya iri mu za mbere. Hariho n'izindi ndirimbo naronse ivuga ngo ijambo rya nyuma rifise Yesu, yaje nyene mu buryo bw'igitangaza. Ego narize kuri Yesu, hama mbona yuko ari bafise ijambo rya nyuma bivanye n'ibihe na jewe narimwo nkamutabaza, kandi abantu bakavuga ibi bakavuga ibi bakavuga ivyabo. Ego ukamengo abana b'abantu bananiwe, hari igihe umuntu yizera ati nakazonkorera iki kintu mugabo ntagikore. Hama rero ndabona yuko Yesu ariwe afite ijambo rya nyuma, nkabona arantabara. Rege nagiye ndahabwa indirimbo biri mu buryo bwinshi, ntavyo noheza ngene mpabwa indirimbo, mugabo nuko kuntu soma ijambo ry'Imana, hama ngasenga
nivyo mu ncambo gesa bahezagire. isaha umugisha. Hanyuma turumvise indirimbo twumvise zisa n'iziri muri alubumu y'ugwaruka rwa korali y'ugwaruka ishingiro ya Pentecote ry'Ubujumbura mu bwiza bwa Ngagara. Hanyuma hariho izindi ndirimbo zishika kuri 6 twagomba utubwire ubutumwa burimwo. Izo ni indirimbo za vuba nk'uko Imana yabiguhaye kugira ngo uzisangize abantu. Nagomba muri iki kiganiro ugenda urazitubwira ko ingene ubutumwa bukuru zirimwo. Yego, Yesu abahezagire. Hanyuma nkuko nababwiye indirimbo Imana yampaye ni nyinshi. Hama rero muri izo nyinshi kubera ikijanye n'uburyo kigoye naciye ndongowe na mpwemu yera nkora indirimbo 6 nizo nakoze no kugira selection yazo canke guhitamwo vyarangoye, ariko mfashijwe na mpwemu yera narakoze izo ndirimbo 6 na audio. Indirimbo ya mbere ivuga ngo uhoraho niwe mungere wanje, uhoraho niwe mungere wanje sinzokena. Uhoraho niwe mungere wanje sinzokena, anjagiza mucanya c'ubwatsi butota haye, andongori iruhande y'amazi adasuma, aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Uhoraho niwe mungere wanje sinzokena, anjagiza mucanya c'ubwatsi butota haye, andongori iruhande y'amazi adasuma, aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Mbere
tugiriki bininya nukuri kumwe nanje. hama murazi ko iryo jambo ryanditswe muri Zaburi 23. Uhoraho niwe mungere wanje, yari Dawidi yavuze. Dawidi umwami w'Abisirayeli, ego yarahuye n'intambara nyinshi arabona ingene Imana imugwanira imuneshereza Goliyate, ingene atabagura amadubu, ingene Imana yamurokoye kwa Sawuli. Murabizi abasomye Bibiliya, ingene hageze Sawuli amugirira ishari akamurasa amacumu akayakwepa afashijwe na muhemu yera, ahura n'intambara nyinshi cane. Murazi arara mu masenga ahunga Sawuli n'ibindi byinshi by'ibyago yaciyemwo. Hanyuma ashavuga ati Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Muri uwo mwanya wumva uvuga ivyo Dawidi yavuze canke byari bihuriyeho n'ubugingo bwawe naho wari ugeze mugira ngo utange ubwo butumwa? Ego murakoze cane. Nubwo navuze nti ni Zaburi ya Dawidi, nanje niyo ndirimbo nayihawe bivanye n'ibihe ndimo. Narabonye yuko Uhoraho yabaye umwungere wanje, yarantabaye mu bintu byinshi ntoheza yarantabaye. Naramubonye aseruka mu magorwa, naramubonye aseruka mu bingora, naramubonye mbutse ico fata nico ndeka nkabona ambereye umwungere. Hanyuma nanje ndabihamya Uhoraho niwe mwungere wanje. Ubu musi uri umupapa nkuko watubwiye mu ntango, rubatse ufise n'abana babiri. Bigiyo ndirimbo igihe wayironka wari umusore, wari umwana, wari wubatse n'iryari? Iyo ndirimbo nayironse maze kubaka. Ego maze kubaka, ariko maze nk'amezi angahe. Umwana wa mbere sinari bwamuronke. Ego hanyuma nayironse nyene muri ubwo buryo, mbonye ingene Imana yambereye umwungere, ingene Imana yantabaye. Niho naciye ndayironka, cane nifuza kuyisangiza namwe kugira ngo namwe mumugira ubuhungiro. Urakoze. Reka tutandukire ku yindi ndirimbo Uhoraho ni umwungere. Turumvise igihe wayironse nicatumye iduga kurusha, ikaba message turiko turaronka ko natwe. Tubwire yindi ndirimbo ikurikira. Indirimbo igira kabiri yitwa ngo Yesu arashoboye nta kimunanira. Yesu arashoboye nta kimunanira, ivyananiranye arabikemura. Ego iyo niyo igira kabiri. Sinzi ko noca ngirwako nkababwira ingene nayironse bigaruka handi nyene. Hanyuma iyo ndirimbo muyumvirije iravuga yuko Yesu yo yuguruye atawugara, kandi Yesu yo yuga yatawugurura. Egome yashinguye akarimba atawugashinga, yashinze akarimba atawugashingura, n'ibindi muzoyumviriza. Mugabo mu ncamake narabonye ego yuko Yesu ashoboye bivanye n'ivyo yakoze, ivyo yankoreye. Yesu arashoboye bene data, nawe ndaguhaye ganuke gize umwizere, ivyo bintu vyawe arabishoboye, azobikemura. Iyo ndirimbo mu mpera z'ahantu havuga ngo naho Gehinomu covyura ingunza nikizogushikura nikizogushikura mu kuboko kwiwe. Ego niwa pfa kumwizera. Ibyananiranye arabikemura,
Yesu ni arufa kandi ni omega, uwa mbere uwa nyuma, intango n'iherezo, inganje ububasha n'ubushobozi n'igiwe, n'ijambo w'Imana umuremyi wa byose. Kandi yagashinze nta n'umwe agashingura, ijambo rya nyuma niwe arifise, iyo afashe ingingo nta n'umwe asubizayo. Yesu nivyananiranye, arashoboye, nite noneho muraza kuvyumva muzovyumva muri iyo ndirimbo amaraso ya Yesu niyo azotuma tuja mu ijuru. Hanyuma izo ndirimbo Imana yampaye ndipfuza gukora amashusho yazo, kandi murazi yuko azimvye cane n'amaudio, hama murazi muri iki gihe muri isi tugezemwo amashusho arafise ikibanza kinininya. None rero muri iyo ntumbero yo gukora amashusho nipfuje yuko nogurisha izo ndirimbo, atari mu ntumbero za commerce canke kugurisha, no kugira ngo nze nkore ayo mashusho ayo nayo yarazimvye. Nipfuza yuko umuntu azishaka yonyandikira yego ku nimero ya WhatsApp 75 amajana 22 amajana 451 75 amajana 22 451. Iyo ushobora kumpamagara ukandonka canke ukanyandikira kuri WhatsApp tukavugana ingene no guha iyo flash yego n'amahera makei ifise amajiga 16. Yesu abahezagira. Murakoze cyane, no kuvuga ngo amaraso ya Yesu yatubonetse ko nta cete kiduhama gisubira kubaho, no kuvuga ngo tuba dukuwe ku rubanza iyo ayo maraso atubonetse ko nuturega ntaba gishobora kuturega, kuko tuba turiko amaraso avuga ivyiza kuruta aya Abeli. Reka tugushimire cyane mwene data Emery Ndikumana, turagushimiye cyane ku kiganiro uremeshe kuri radio Ubutumwa bw'Amahoro. Murakoze cyane, naje ndabashimiye cyane. Murakoze cyane. Reka dushimire mwene data Emery Ndikumana utashoboye kwigunga n'ivy'umwami yagukoreye, kandi ukaba uri kugira umwete wo kubisangiza n'abandi bamwizere, nawe azoshishikara kubagira neza, na cane cane kutuharira ivyaha tukazobana mu bwami bw'Imana no gukoresha ingabire atanga umwanya ukiriho wo kuzikoresha. Tugarukize ihiganiro cy'umunsi hano ibuka ivyiza Imana yakoze, twibutsa abariko baratwumviriza ko ihiganiro kizobandanya, kuko Emery yatubwiye ko afise indirimbo 6 amaze gukora. Tuzoshishikara kuzumviriza n'ubutumwa buri muri mwimwe mu kiganiro gikurikira. Yesu Kristo abahezagire. Mwari kumwe na Salvatore Niyonizigiye, mushishikare kunezerwa n'ibiganiro vya radio Ubutumwa bw'Amahoro.
mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro ibuka ibyiza Imana yakoze, turagushimiye. ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa 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 canke 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.